Yesu yakoresheje ibintu byinshi kugira ngo agakiza kadushikire bene data. Hari inkuru nyinshi ngaha mu Burundi z'abamisiyoneri baje bagashika bakaca bicwa na malaria. Bumvise ko bishwe na malaria, kwandika makete nta telefone yari ihari. Uri ngaha warandika ikete twayirungika igatwara nk'amezi angahe kugira ishikire igihugu baje bavamwo. Dufate nk'umuntu ari mu Burundi yandikiye abantu bari nk'iburaya canke muri Amerika, vyamutwara amezi menshi kugira ngo iryo kete rishikire umuryango urisomye ukumva n'inkuru y'urupfu, abishwe na malaria n'ibindi. Ariko uhejeje gufa ntivyabura yuko abandi bagaruka baguma baza kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Murabizi neza n'abigishwa ba Kristo Yesu barishwe, baratewe amabuye, barafashwe nabi, barafunzwe, baragize iki, ariko bagumanye umunezero w'agakiza bahawe. Bumva bafise ishaka ryo gutanga ako gakiza. Rero byarabaye rero. Yerusalemu harashitse, Yudaya harashitse, Samariya harashitse, n'ahandi hose ku isi harashitse. N'ubu abantu barushirizaho kumva ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Yesu arahambaye. Yesu nta mwami n'umwe kuri iyi si wo mugereranya. Yesu nta munyabwenge n'umwe kuri isi wo mugereranya. Sinigeze no muvuga Yesu ni Yesu nyene. Rero hari ibyo tubona mu gitabo ca Daniyeli. Ugiye muri histoire yo kwisi ukanabibona neza abasha ngene bigenda birakurikirana. Ukabona n'amaprofesi yavuzwe kera avuga kuri Kristo Yesu, ukabona arashitse, ukabona bandanye ashika. Nivyo Yesu yavuga ngo Yerusalemu uzobongwa n'ibindi bitwana biba. Rero ijambo ry'Imana nkuko umukozi w'Imana Oswald yabitubwiye, Bibiliya ni shamba rizimiza, ariko sivyo. Ahubwo Bibiliya ni inkuru iryoshe. Ni inkuru iryoshe y'agakiza. Ni inkuru iryoshe ipointinga kuri Kristo Yesu. Sinovuga ngo ndabimare, ariko igihe cyose ibyo ndavyibutse numva nuzuye umunezero. Nizere ko nawe ari uko nyene. Turafise ibitugora, turafise ibitwagiriza, turafise ibintu byinshi cyane vyotuma umenga twoshidikanya Yesu twahawe canke twogira ibibazo ibicanke biriya. Ariko uravye neza Yesu so gushidikanya. Yesu n'umwami w'abami, Yesu n'umukiza w'isi. Nta muntu n'umwe ashobora gukiza isi Kristo Yesu. Nibiteye ubwoba, nibidashoboka, nibimeze nk'uko umenga hari ibibazo byinshi cyane, turazi neza ko igihe kimwe azogaruka. Kandi ikizoba kimuzanye si ukuducungura, ikizoba kimuzanye no kubana n'umugeni wiwe, ari we jewe nawewe. Ivyo ndavyibutse rero numva bafite ivyizigiro. Ivyo ndavyibutse rero numva no mukurikira cyane. Ivyo ndavyibutse rero numva no gukunda ijambo ryiwe. Ivyo ndavyibutse rero numva no mureka biciye muri mpwemu yera akampindura. Icyo nje twatuzanye kuri uno mugoroba. Twarabonye ivyerekeye ngo kamensi ingo murabe. Twarabonye yuko mwishengero hari abantu babaje kuraba gusa, bataragera ahantu bafata ingingo yo gukurikira umwami Yesu, mugabo akaza kwirabira gusa. Jewe navukiye mu muryango ukijijwe, papa na mama n'abakozi b'Imana muri Eglise Anglicane. Navutse papa ari umuvuga butumwa. Kuvaza muri 1983 no kubandanya n'umuntu Imana yakoresheje mu bikorane hirya no hino. Rimwe na rimwe hari igihe mba ndahantu nkahura n'umuntu akambwira ngo we papa wawe niwe yambwiye ubutuma imatana niga muri secondaire muri 1985. Nkumva ndahimbawe mu mutima. Nakuze rero mu muryango ukijijwe, mama yari umwinginzi umusenzi n'ubu nuko. Hama nkura mbwiga ijambo ry'Imana, nkurira muri Sunday school, nigishwa gufata ku mutwe ivyanditswe vyera. Icanditswe
nari narafashe cyane cari Yohana 3:16. Murahazi mwese kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi. Tukiri abana bato turiko turavuga ico canditswe, wasanga ijwi ryanje riri hejuru cyane gose uko nari narakiborotse kabisa. Cari mu mutwe ariko nicari bwaje mu mutima. Ati kubera iki? Imyaka myinshi nabaye mu ishengero rya Anglikane, nari umuntu ndiko ndiyirabira gusa. Narabaye muririmbyi ndi umuntu yirabira gusa. Narasenga ndi umuntu yirabira gusa. Naraherekeza papa mu bikorane, mama uko nyene ndi umuntu yirabira gusa. Naragenda mu malouange adoration ndi umuntu yirabira gusa. Naragenda louange adoration yo kuri Palais des Arts Apollinaire ndi umuntu yirabira gusa. Naragenda kuri Eden Garden sinzi ko muhibuka ndi umuntu yirabira gusa. Naragenda muri Life Center ndi umuntu yirabira gusa. Naragenda muri El Shaddai bakiri hajya kuri Meridien ndi umuntu yirabira gusa. Nabaye ubuzima bwanje bwose ndi umuntu yirabira gusa. Ariko ico gihe abambona ndirimba, abambona ngenda muri louange, abambona nsenga, abambona nasiba gusenga, bavuga ati ujya muhungu wa nakara kijigwe kabisa. Ariko muri jewe nariko ndirabira gusa. Ikibazo gihari rero, hari gihe umuntu amara igihe kinini ya mwishengero yirabira gusa, tugaca twibaza yuko yacitswe nyene umwigishwa wa Kristo Yesu. Ariko twarabonye yuko stage ya mbere twabonye yuko ari ingo murabe. Turabona stage ya kabiri, ingo munkurikire. Rero ahasinari bwahagere narabaye mu kuraba gose, najewe nishiramo ko nakurikiye kubera kuraba gose. Ico gihe rero ndiko ndakirukira umwami Yesu, mbonye umukobwa naca ndamwiruka inyuma. Ngiye muri boîte naratamba akazi kikakandyohera kabisa. Ico gihe narakora akazi ko guteka, nari umutraiteur. Ngiye kurondera isoko facture, ebana muraca muvyumva namwe sivyo? Hageze kubesha narabesha vya bindi nkifondera inkuru, ukuguru kumwe ukamenga narakijijwe. Ndibuka umunsi umwe kuri New School twari dufite umwanya wo gusenga n'abana twigana, ukazomba bavuze ngo no munsi Shadraki ni waza kudusangiza ijambo ry'Imana. Nkaca nugurura Bibiliya Yesaya 41. Ntimutinye ko ndi kumwe namwe, mukebere ko ndi Imana yanyu, nzobakomeza, nzobatabara, mbere nzobaramira no kuboko ibugo bwanje kugororoka. Ivyanditswe vyera nari ndabizi, nakuriye mu muryango kijijwe, narigishwe kuyifata ku mutwe, ariko ntibyari bwaje mu mutima. Hari hakenewe yuko nkurikira umwami Yesu. Kandi muri uko gukurikira naho nyene twarabonye yuko no muri aba bakurikira nabo nyene bari kune, bari gutanu. Abambere ni baba Kristu bitwa ngo Life from God. Aba ni baba followers, ni baba
baba bamwe bakurikira Yesu ariko icyo bamushaka ko gusa ari ivy'abaha. Baramukurikira bariko barondera ivyo abaha. Nk'iyo mwenaba babaye n'abavuga butumwa, iyo mwenaba babaye n'abaririmbyi, iyo mwenaba bagize ico bakora mu bwami bwa Kristo Yesu, bahagarara cyane kuvyo abaha. Umwaka wa mbere wanje w'agakiza, maze gukizwa narafashe ingingo yo kugenda i Gitega kuhamara. Nafashe umwaka wose nawise ngo n'umwaka wo gukorera Imana, nkoresheje ingabire yanje kubera ko sinari bwamenye gusenga, sinari bwamenye gukorera Imana nkuko navyifuza. Ca ndavuga nti ico gihe hari muri 2014 nandikira ikete Yesu y'amapaje 4 ndamushimira kubona yarankijije. Hama muri ca ndavuga ati Mana, jewe sifise ukungene no gukorera mu bwami bwawe, mvuga mu byo kuvuga ubutumwa, gusenga n'ibindi byose. Ca ndavuga ati jewe cyo nzokora ni kimwe gusa, nzokoresha ingabire wampaye yo guteka, ntekere abantu kwagusa. Igihe cyose umuntu azompamagara guteka, nzoteka kandi abikore kwagusa, hama nzoba ndagukoreye. Ca mvuga ati nzokwiha umwaka wose ari byo ndimwo. Hama mwumvirize bene data, kuri note bien, note bien. Ca mvuga ngo ariko Mana, uzoca umpaye Erika nk'umufiance wanje. Muravyumva? Umva, yari transaction. Ndaguha urama, sivyo? Ivyo ndiko ndababwira n'ukuri, kubera iryo kete y'amapaje 4 haciye amezi hafi 8 turaba fiance na Erika, ntari mweretse, ararisoma acana ribika. Reka rero ndabereke, igihe cyose rero ndiko ndateka, abantu barantuma gusuma nkabazana amafaranga asigaye, bagaca bambwira bati sha wowe urakijwe kera, urasubiza amahera. Gaca numva ndaryohewe. Hama mu mutwe, mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, ico gihe niho nasengeye muri eglise ya Plein Evangile. Eli arayizi. Je rero ndiko ndakora mu mutwe, namona ati uyu mwaka niyo wahera, niba uri biri Imana ni Harvard University, sivyo? Mu mutwe navyo navuga, ariko mu mutwe narabona ko umwaka wose gukora kwagusa. Kuko hari abantu bambwira bati none wewe ugumukora kwagusa kweri? Wowe yongabira yo guteka ntufu mugenda kuba umukwizinye mu mahoteli ngaha, ko ivyo guteka Imana yaraguhaye ingabire yo kubikora neza. Umunsi umwe na mon frère Muriro ari hajya, ujya Muriro araza arandondera, ambwira ati je nakuronkeye akazi hanze. Uravyuka akamuriro ati hari hano bagomba bugurire restaurant mu gihugu cy'Abarabu, ati wewe uzugende, ati bashaka umuntu nyene azi ibintu bya restauration, twashaka kuguha akazi. Hama Muriro namubwira ati wapi kabisa, I'm not ready. Muriro wenyine aravuga ati mon frère, uraba neza hari ukuntu bitameze neza, sivyo? Muriro turakorana muri Vessels of Hope, kandi Muriro cyagihe nari ngwaye problème yo mu mutwe kwera bivuye ku nzoga n'amadrogue. Muriro niwe yangwajije ico gihe kwa Sakubu. So urumva, nari nzi yuko ebana umwaka uzohera, ebana ari Harvard, sinzi nimba ahubwo badushobora kuvuga ati wowe rero tugize ministre, wavyendeye kumva yuko umwaka uheze ibintu bigomba bibitangaza. Ndatetse kwezi kwa mbere uko 9 uko nyene Erika ico gihe Imana ishimwe yabaye mu fiance, wasi Imana yagishira yangiriye kantu gatonya, sivyo none kabine data. Hama
hari mu 12 ndiko ndateka twago duteka yari seminaire y'abantu 300 bafungura 6 fois par jour. Murumva twarateka cyane umwanya wose wa muntu yaba mu gikoni. Hama yari isafuriya irimo ibiharage biriko birabira vya n'umuteka n'inkwi tugiye kuyiterura n'umuntu twakorana sinzi ngene ahiye acarekura amaboko ya safuriya ikigwa muri yambabura yazankwi hama vapeur yose n'amazi bica bingwa ngaha ndasha guhera aha gushika ngaha. Hama rero kubera ko nari mfise kahise kuma alcoolique anesthesie ntiyashobora kumfata, alcool yari kiri nyinshi muri jewe, vyasaba yuko bamvura ata anesthesie, kandi uburyo nari nahiye vyasaba yuko igikomere mambe aho nahiye bamanza kuhakomeretsa kugira ngo barondere igikomere kwanza hama bace bakivura. Mu bantu bamvura hari umuntu yamvuye kubera ukwira nababaye aca afata arandihira ambwe ati ntugende kabisa umubabaro ufise urakwiye kwera ntiwona ariha. Iryo ni rya mbere. Muri ico gihe nyene cangwara iginyo cangenda kwivuza kwikuza iryo ginyo hama abantu anesthesie ya mbere ya kabiri ya gatatu ntiyafata biranka karema. Hama rero umuganga yariko aramvura we yibajije ko yamfashe aca afata arakuramwe iginyo ndiko ndumva ijigo, narakomye induru ndahaguruka ca ndiruka, narirutse kabisa gusa kwera kukuntu nyene habayimwo kushiramo ingufu cyane iginyo ryaramenaguritse baravura igikomere pahapwe Imana irugurura umuryango ndagenda ahantu baramvura biragenda neza. Ariko mwibuke jewe uyo mwaka yari ndakora Imana irankorera ikintu ha mu mwaka uheze rero ndasha rero camira hahandi nyene narinzi yuko ari Harvard. Mu mutima yari Mana uku niko ushima, sinzi ko mu byumba mu mutima. Rero uko dushaka ivy'Imana dukorera navyo ni vyiza, ntivyama biri uko igihe cyose ntivyama uko igihe cyose. Umbo rero uyu n'umugwi wa mbere twavuze ngo abantu bashaka ibintu biva ku Mana. Umugwi wa kabiri ni uwo novuga ngo over n'umugwi w'abakristo bakurikira umwami Yesu dufashe barize baraheza secondaire nk'akarorero baca baja muri universite baca bariga nka economy cyangwa bariga science cyangwa bariga ibintu bitandukanye batangura kumenya ibintu byinshi nyene nk'akarorero bariga ngene bakora business plan neza, bariga ngene ibintu bitunganywa mu bwenge barabitahura neza. Nk'iyo barabaririmbyi nk'akarorero bari bifuza kugira ijwi ryiza cyane. Hama rero igihe kimwe hakacazumana akababwira ati urazi rero burya ushaka kuririmba neza ugira ama exercice ugira nyene ibintu nyene ama exercice cyane ati ucugira ijwi ryiza. Hagira ahantu rero ivyo bintu turiko turakora tubihagarara ko cyane ugasanga ubuzima bwacu bwamaze kuba hejuru y'Imana, over God. Twarakuyemo Imana. Jewe nshaka kuririmba neza ntibikenewe ko nsenga, ndakora ama exercice hama ndaje imbere ndaririmba birakwiye. Jewe nshaka kuvuga ubutumwa bwiza sivyo none ndazi ngene bategura sermon neza, ndazi ngene barondera introduction, ndazi ngene badevelopa passage hama ndashangenda mvuge ibintu byose bikaba byarabaye gukontrola outcome formule ni vyiza cyane turaza kubibona. Ariko ubwo bwenge Imana iduha kuko byose biva ku Mana buratugeza ahantu Imana tuyikuramwo ikaba itarimwo na gatonya. Ibintu byose bikaba ari ubwenge bikaba ari ibintu nk'ivyo nyene, ariko ikibabaje haragera igihe umuntu akaruha.
hariho iyindi ya gatatu yitwa ngo life under God. Muri iyi ntuze life under God n'abafollower canke n'ubwoko bw'abizera ubuzima bwabo novuga ngo ari munsi y'Imana. Munsi y'Imana ashatse kuvuga ngo n'abantu ibintu byose biba ari nka ivyagezwe, sinzi ko muvyumva. Ivyagezwe urumva niyo nakora iki bica bigenda uko. Burya igituma igihugu cacu kidatera imbere nuko tudasenga cyane, sivyo? Turi kumwe. Igituma abantu tumeze uko nuko tudakora iki. Iyo batwokora iki mu bisanzwe ufise abana ukabarera muri ubu buryo nta nkeka bategeza kuba abantu bazima. Nivyo ni vyiza, ariko hariho igihe umenga twabaye nibyo nyene byo muri bya controlling, umenga twabaye abantu. Haragera igihe attention yacu iva ku Mana ikaja kuri ivyo bintu. Nk'ubu nk'akarorero, urashobora kuba warizeye yuko jewe byaregetse gushikira nari ubwoko bw'umukristo, nari umukristo ufise amasaha senga mu gatondo 5h45, kandi mfise ikibanza sengeramwo kuri eglise, kandi mfise n'ivyo senga vyanditse neza. Hama rero navyuka mu gatondo 5h30, haca fata Bibiliya, haca ntambuka iminota 15 kugera kuri eglise aho twasengera, nkaca nkasenga, hama nkaca ntamuhira nkoga nkagenda ku kazi, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu no kuwa Mungu. Naraza gusenga, nkaza muhira koga, nkaca ngaruka mu miga. Nuko ivyo ni vyiza cyane, byaramfashije muri ico gihe. Ariko uko ibihe vyagiye birakurakuranwa, harageze ahantu ivyo bintu bimbera nk'ikigwamana. Nk'akarorero, muri 2020 covid ikiratera. Covid iteye tuba oblige kuguma mu mazu yacu. Urumva abantu bose ntibari bemerewe kugira iki, kugenda hanze. Bene data, vyaranse konsenga ukwezi kwa biranka karema. Kubera iki? Ntavyutse ya masaha, kubera ko ntagiye muri ca kibanza. Ntimwumva yuko naho nariko ndarondera umwami Yesu, ico kibanza cyarazumaze gucika ikigwamana kuri jewe. None ivyo ni vy'Imana. Imana yari ishaka konsenga nivyo, yari ishaka ko ninginga nivyo. Donc haragera ahantu rero ico kintu namaze kwiyubakamwo uburyo bwo gukora ibintu, ahubwo byangiza imbohe, ahubwo bica bintwara kure yo kwegera Imana nk'uko byari bikwiriye. Iyo menya ko sivyo ivyo naho bikenewe kubikora uko bitari ibintu bihambaye cyane, ahubwo igihambaye ari life with iyo menye iki kintu yuko Imana iri kumwe nanje aho ndi hose, yaba mu muduga, inkunda aho ndayisengeye hose, yaba mu rusengero, yaba ndiko ndatambuka, yaba ndiko ndaja ku kazi, yaba ndi ku kazi, yaba ahantu hose ibintu nk'ivyo nyene. Sinzi ko bimaze kubashikira mwebwe uri nko ku kazi ukagira ikibazo ku kazi kiguhungabanya, cumva umenga wosenga, hama ukavuga ati niyo naja kuri eglise ndaza kugisengera iki kintu. Ntaho birashikira abo bantu, sivyo? Ati niyo naja kuri eglise kintu ndaza kucicarira, sivyo? Canke ndagihagurukira bivanye n'ivyo umuntu n'umwe arabikora. So rero
life from God, Imana ni vyiza kwakira imigisha yayo kandi turanezerwa Imana iko itugirira neza, sivyo none? Kandi n'ubu turasengera ibicanke biriya, bamwe barasengera kuzoronka amaparcelle, kuzokubaka, abandi barasengera kuriha inzu, abandi barasengera akazi, abandi barasengera abafiance, abandi barasengera abana, kuzoronka abana. Twama dufise ibyo dusengera umwanya wose, ariko sivyo vyonyene bihambaye muri uru rugendo, kuko hari igihe tutabironka. None gashahu ubuzima bwacu bwarabaye kubakira kubiva kuri iyo tubibuze, ntumva yuko uzokumva umenga turi gice muri uru rugendo dufitaniye na Kristo Yesu. Over God, turashobora kuba turi abanyabwenge bazi gutunganya ibintu neza, turashobora kuba turi baririmbyi bagize ama exercice neza. Ebana ubuhoho bisigaye biryoshe na AI iradufasha n'ibindi byinshi cyane, sivyo none? Ariko umwana w'umuntu arategura, Imana niyishitsa. Hari abantu benshi bateguye ibintu babitegura neza, ariko biranka. Hamwe nabo nyene bwa none ibi bintu ko mbona byari biteguye neza, byanse habaye iki? Urashobora kubura umuntu nukuri wisonzesha kane mu ndwi, usenga uko bukeye ko bwije, ariko umugabo wawe akaguma ari mboregwa, ahubwo haciye iminsi hagaca hiyongeramo n'umuhungu wawe, hamaciye indi minsi hagaca hajamwo n'abandi batatu b'umuryango. Urashobora gusengera uwawe kugira ngo Imana imukize, uhejeje gusenga baca bagutelefona ngo arapfuye. Urashobora no kuba umwizigirwa ugakora ibintu neza utabesha, ibintu bikora ku murongo, amafaranga uyasubiza kujya nyene bayaguhaye, ari ukaguma ukenye. Ega nibisigura kuba umwizigirwa ngo utera imbere, oya, urashobora kumwizigirwa kandi ukaguma ukenye, sivyo? Urashobora kutagavura ku kazi ukaca utaha n'amaguru, hama bagavuye ukazora guciye imbere bari muri taxi bariko baranywa n'agakafe uku. Hama akwa kuba nka Dawidi ngo Mana gawajya byo kumubagirira neza, sivyo? Imana iduhamagarira rero kuri no mugoroba nuko tubaho ubuzima, life with him, ubuzima hamwe na communion, relation, niho bikwiye gutangurira rero. Mu bisanzwe ibi nibyo byari gutangura ibi. Hariyo n'iyindi nibagiye gatonya, sindi gituma nayibagiye ko yari nkenerwa cyane, yitwa ngo life for God. Iyi rero iyi niri celebre rwose n'amashengero n'abakijijwe. Life for God ni baba Kristo bakunda gukorera Imana cyane. Urumva ebana bashaka kugurura amashengero, bashaka kugira ama organisation, kugira amashure nyene, kugira impact mu bwami bw'Imana. We have to do something for him. Ifoko dukorera Imana, ukwiye kuba umuntu ukora ikintu mu bwami bw'Imana. Kwishure ifo kugira impact, hehe ibi nyene dukorera Imana. Ariko igitangaje, ibi vyose urashobora kubigira uri umusambanyi, urashobora kubaka amashure uri umubeshi, urashobora kugira amashengero wuzuye inzigo, wuzuye ishari n'ibindi vyose ni vyiza. Hari wavuze ngo mwenaba ngo barakunda gukorera Imana kugeza naho Imana ubwayo yoza ikababwira ati Erika
ndabona urarushe nuruhuke. Imana boyankira bakaya bati Imana wowe abanyamusaga ntubazi wewe, ati wowe abanyagagaro ntubazi Imana, wowe uri mu ijuru wewe ngaha we ntavyo uzi. Boyankira erega bahora bayankira. None n'abantu baruha bakaruha hamwe bakwa no gupfa bakababwira ati genda muruhuke bakanga, erega bayankiye. Imana ikaza kubabwira ati mon frère ruhuka, ni bon ruhuka, urarushe ndabona urarushe nuruhuke. Bavuga ati reka Mana wewe Jesus Christ ntuyizi Imana wewe, sivyo? Wewe ko hari ntuyizi Imana, wowe vessels ntuyizi Imana, ariko Imana iduhamagarira kuyikorera turiko tunywana nayo, niho tumva ijwi ryayo, niyo tubwira ati hewe ndabona ko watanguye neza mugabo uwo muvuduko wo kugira amashure menshi ntakiri jewe, ahubwo waryohewe n'ungene bariko barakuvuga, wumva umenga wogira irindi shure kwera uvugwe, wumva umenga wosohora izindi ndirimbo kugira ngo uvugwe. Tekana, ni bon, teka ingo ndagukeneye, communion. So Imana rero duhamagarira kuba en communion avec lui. Niho haca haza rero ico bita ngo come and die. Come and die rero twabonye come and see, twabonye come and follow, twabonye ubwoko bw'abakristo canke bwa follow of Christ. Hari abakunda bava kuri we, hari abakoresha ubwenge bwabo cyane bagakuramo Imana, hari abashaka gukurikiza ivyanditswe gose bibaza ngo hari bizoba bikanka, hari abakunda kuyikorera gose kugeza naho bayibagira, sivyo? Ugasanga igihe umunsi umuntu asoma Bibiliya n'umunsi agomba yigishe, umunsi umuntu asoma Bibiliya n'umunsi akondera verse yo kuvuga kugira rongore louange, umunsi asoma Bibiliya ni kugira ngo muri go biblique niba mbaza ikibazo aca cishure, umunsi asoma Bibiliya ni kubera ko agiye muri serire ahantu nabaza kuronka ico avuga, umunsi asoma Bibiliya ni kubera ikintu agomba kore. Ugasanga yamagenda kurondera Bibiliya kugira avuge, donc ntashobora guha Imana ngo nange mu bwiciye mu ijambo ryayo. Rero Imana duhamaga kuri life with God. Life with God rero ni gupfa rero bene data, ni gupfa canke dying, ni surrender, kurekurira Imana tukayiha n'ubuzima bwacu bwose, tukayiha n'ubuzima bwacu bwose, tukareka akaba ari turongora, tukemera mu kurindira ibyo dukorera ubwenge dukoresha n'ibindi byose, tukayemerera nayo ikazi kaduhindura. Kuko ngaha sinde ko mu vyumva twakiriye imigisha, kuko ngaha sinde ko mu vyumva twakoresheje ubwenge, sinde ngaha ko mu vyumva twakoze vya bindi kugira du control outcome, hama sinde mu vyumva twayikoreye gose, ariko biduhamagarira ingonero namwe dukorane. Nje nkeneye wewe, I need you, erika nkeneye wewe. Hari ibintu mu mutima wawe ubona no hindura, nigiki umugabo wakubwira kenshi cerekeranye n'ukumeze, nigiki kuri eglise wakubwira cerekeranye n'ukumeze. Shadraki, nigiki umugabo wakubwira cerekeranye n'ukumeze. Yego ndabona ndiko ndaguhezagira kandi naraguhaye ubwenge kandi urukurankorera, kandi ndabona yuko uri umuntu usenga urisonzesha, eglise ntubura byose, ariko wewe nubuze rero ingo rero wewe nubuze, nigiki rero wenda gukeneyeko. Imbere yuko tubandanya rero mu bikurikira, ndashaka twihe tumuko nyene nk'abantu nka babiri cyangwa batatu ko nyene turi bavugane aho boba bari cyangwa aho baba barigeze kuba bari muri intuze zine, hamasha tubandanye. Jewe nawe babwiye ivy'iwanje hose narahabaye, hose kandi resultat kwabaye kuruha, narindira imigisha y'Imana sindayironke yose, hakoresha ubwenge bwanje bikanga, nkaba nagiteguye neza bashana plan strategique, ariko wapi bikanga. Narabaye nyene umuntu nawe babwiye ivyo ngaha
sivyo. Ariko ubuzima Imana narayikoreye n'ubu ndayikorera, muga hari igihe kabisa wumva yuko Imana ishaka kubwira ati tekana mwana, tekana hama mbwa Imana duhamagarira kuba ngaha mu mwanya mutonya cyane, muvugane n'umuntu muri kumwe, ni hehe ushobora kuba wibona, ego umwanya mutonya cyane. Murakoze cyane. Mbere yuko tubandanya, nashaka gushimangira iki kintu gikurikira. Objective y'izi nyigisho igihe nako ndazitegura ni ikurikira. Tuhagarara cyane ukungene murashobora gukura mu buryo bw'impwemu, canke novuga ngo formation spirituelle, spiritual formation, ni objective y'izi nyigisho. Nibyo twararavye byo mu isezerano rya kera, turaba ama histoire nibi, ariko aho dushaka kugera rero ni wa mwami Yesu Kristo yaduhamagaye, turamwizera, ducika abigishwa biwe. Ibyo bisigura yuko ubwa mbere na mbere yuko aho gakiza twakiriye ari nka kashe, turabakijijwe, twarahariwe ibyaha byacu. Hariho n'abaca bavuga bati twahariwe ivyakahise, kubu na kazoza. Kandi nimba twaramwakiriye koko, turizigiye dushize amanga yuko igihe azoza gutora ishengero, abazoba bakiriho bazokumva inzamba bamusanganire, abazoba barapfuye bazozuka, hama babane nawe ibihe bidashira. Nta mubabaro, nta kugwara, nta bukene, nta ngorane nimwe ico gihe bizoba ikiriho, kuko Yesu azoba ngo yaratwambitswe ngo imibiri mishasha idapfa. Yohana bavuga ngo jewe sinzi ingene azobasa, ariko ico nzi ni iki kimwe gusa, nuko uko azobasa natwe tuzosa nawe. Ico ndakizi rero. Haleluya. Mugabo rero uwo Yesu rero ico tuzi coco yambaye umubiri udapfa, natwe tuzopfa rero. Uwo Yesu yaranesheje, natwe tuzonesha. Uwo Yesu. Ariko rero mu kurindira kuza k'umwami Yesu, Paulo mu Bigalatiya arico cete ca mbere yatanguye kwandika, yandika nk'umuntu afise agashavu. Agitangura ibindi vyete araramutsa abera yandikiye, akababwira ndumva ivyanyu nibi, ariko kuraba ahejeje kubaramutsa atangura kubabwira mbega ivyo murimo nibiki, ninde yabaroze, ivyo bintu bababwira vy'ivyagezwe nibiki, ninde yabaroze, what's going on, nibiki. Arababwira ati umuntu azobabwira ubutumwa butandukanye n'ubu twababwiye, uwo yarakagira iki, arakavumwa, kubera ko hari ubwoko bw'abayuda bwariko buzana izindi nyigisho zivuga ngo burya rero naho mwizeye umwami Yesu murakwiye kongerako circoncision, murakwiye kongerako ibi nibi. Paulo nyene ababwira ati ubutumwa bwiza, agakiza gaciye mu buntu bw'Imana karakwiye, ntaco twokongerako, kandi nivyo karakwiye, ntaco twokongerako. Ariko arabandanya tubwira ngo mu gice ca gatanu ati rero ivyo mpwemu yama niki, n'umunezero, ingeso nziza n'ibindi. Kandi ivyo aradusaba mu kurindira umwami Yesu kubigira, sivyo none ko bigaragara mu buzima bw'abizera, sivyo none. Abaroma Paulo aratangura yerekana mystère y'agakiza, yerekana yuko
n'abanyamahanga bari bakandikiwe. Akabandanya avuga agetse ku gice cya 12 agacavuga ngo ku gice cya 12 ngo nuko rero muhinduke gose ntimushushanywe n'ivyiki gihe. Akababwira ati no mwishengere nuko mukwiye gukoresha ingabire za mpwemu yera, mukwiye kuzikoresha muciye bugufi, mukwiye gutahura yuko ingabire mwishengero ari nk'umubiri umwe, umutwe, amaboko byose bihamwe kugira ngo bifashe ishengero. Araza natubwira ngo mbere no muri guverinoma n'amaguverinoma nuko mukwiye kubana nabo, chapitre 15 n'ibindi. Ivyo bisigura iki rero? Bisigura ko nk'abizeye umwami Yesu, nk'abariko kashe yo kuzomubona igihe azoza, nk'abo bamaze kwizera yuko aho gakiza twakakiriye tugafise atawo kadutwara uko twakaronse tutagakoreye tugahawe kubw'ubuntu gusa, ubuntu nibwo bwabakijije. Turakwiye kubaho rero ubuzima buhindutse, ubuzima bupfa. Turakwiye kuba abantu bavuga ngo ndaje gupfa rero muri kino cigwa ni gute twobikora. Niyo objectif yiyi nyigisho ndiko ndabigisha, nuko dushika ahantu twumva yuko nivyo twarakijijwe, dufite umwami Yesu, ariko turiko turamwe ibyama bya mpwemu yera. Mbega abantu batubonye barabona umunezero, abantu batubonye barabona ingeso nziza, abantu batubonye batubona gute? Ntitwo tubikora kugira ngo twemerwe, twaremewe n'umwami Yesu. Haleluya, haleluya. Two tubikora kubera tuzi yuko ari ibihambaye vyankenegwa muri ubu buzima turimo mu kurindira umwami Yesu azoza kudutora. Haleluya. Tukamera nka Paulo ngo gupfa ni kubaho ni. Haleluya. Rero ibintu byo gupfa rero bene data, ibintu byo gupfa n'abantu babiri bakorana. Uwa mbere ni umuntu yitwa jewe canke wewe. Uwa kabiri ni umuntu yitwa mpwemu yera. Kandi uyu muntu yitwa jewe ateza kuvuga yego, dying canke transformation, canke gukura mu buryo bw'impemu, canke formation spirituelle. Harimo uruhara rwawe, si byagezwe. Utegerezwa kuvuga ngo ego uhinduke. Udahindutse naho nukuruza uwo muntu wakijijwe ari kurushe, sivyo? Uzo umuntu wakijijwe ariko abantu bakubonye biruka, kubera ko birakenewe kuvuga ngo yego ego Imana iguhindure. Iciza nuko rero si kubw'inkomezi zacu, oya na gato, ni yego gusa. Hama mpwemu yera akawuza agakora igikorwa mu buzima bwacu, gutyo tugahinduka. Rero jewe ciye ku mayange, hama na Erika aca avuga ivyiwe. Abajije ikibazo ngo iyi ego iratandukanye na ego y'uwizera. Ego cyane biratandukanye, ariko ntibinasa, niko no bivuga. Mu bisanzwe jewe ivyo nizera n'abandi tumaze kuvuga navyo bizera, baravuga yuko iyo umuntu yizeye umwami Yesu nukuri igihinduka no guhindurwa nawe. Harabavyita ngo ubwa mbere hariyo cyo bita ngo kwizera sari kwakira umwami Yesu, canke umwami Yesu kuza kuri wewe akaguha agakiza kiwe. Hakaba hariho rero na sanctification, sivyo? Kwezwa n'umwami Yesu,
muri gihe cyo kwezwa rero harimwo kwemera, sivyo? Kwemera no bivuga gute? Niyo natanga témoignage ngaha, ngira turaza kuvyumva birushirije. Nizera yuko uhinduka kubera wemeye. Burya umwana w'umuntu ashobora ukomantaza umutima. Ego twava tuja mu bindi, nibaza ko atari byo byatuzanye ngaha cyane. Mbega ko Farawo, ko Imana yakomanaje umutima wa Farawo, none ibyo n'ibindi tuba twinjiyemo. Ariko aha cyo ndiko ndavuga, ndiko mpagarara cyane ku kintu cyitwa ngo kuvuga ego, ndiko nerekana uruhara rw'umwana w'umuntu, sivyo, mu guhinduka abifashijwe na mpwemu yera. Iyi Imana ivuze ngo musenge ubudasiba. Ego nuko umuntu yasenze ubudasiba, sivyo? None musome ijambo ry'Imana. Ego nuko umuntu yasenze ijambo ry'Imana, kandi murashobora guhitamo kudasenga ijambo ry'Imana, sivyo? None so rero iratandukanye. Ego, iyo ni ego ya gatatu. So ndavuga rero yuko ngo basanze abakozi b'Imana, abanyabwenge, abantu biga ibya teology, ibya Bibiliya, kwigisha byinshi cyane, ari abantu ngo kenshi n'ubushakashatsi bwabaye, basanga abantu benshi cyane barakijijwe, barazi kwigisha, barazi kuvuga ubutumwa bwiza n'ibindi, ariko nibo nyene kubuzi usanga bafashwe mu biturire, nibo nyene usanga babaye mu busambanyi, nibo nyene usanga amafaranga y'ishengero yakase canke y'amashirahamwe n'ibindi. Bakavuga ati none ko abantu bazi ibintu vy'Imana babisigura neza, ni iki gituma, kandi baranizeye, ni iki gituma umuntu ashobora gufata ngo Pasteur Prudent, tora aya mafaranga umuriyoni uyanshirire Ornella, hama Prudent nkabwira ati uyamuhe kandi yose, hama Prudent nkaca nsanga yamuhaye 100,000 kandi azi umwami Yesu. Ni giki gituma ivyo bintu biba? Kubera iki abantu bashobora kuba bari imbere bariko bararirimba, bane bafise mikro, abandi bari inyuma, hama uw'inyuma akama babaye umwanya wose kubona ataraja kuri mikro? None ariko aririmba ari inyuma, ntariko arahimbaza Imana. Ni iki gituma umudamu kanaka Imana yamuhejagije akaduga, uwundi amugirira ishari? Nagira twategezwa kunezerererwa mwene data ko ateye imbere. Ni kubera iki Erika yaje kumbwira ivy'Imana yashize mu mutima wiwe, kuba ubwami bw'Imana, ariko nkaca ndabigwanya? Ni biki exactement? Kandi twarakijijwe. Barabaza mbega ubwo abantu ntibamenye ijambo ry'Imana? Ariko bakanarikora, novuga mu kurikoresha mu kurima n'ibiki byose, ariko bataribayemwo. Bashobora kuvuga ati birakenewe yuko rero abana b'Imana dutangura kubaho ubuzima bw'agakiza, tukemerera mpwemu yera akaza akaduhindura, na cane yuko n'ijambo ry'Imana ribidusaba. Paulo dukunda, twizera, tunemera, nawe arabiduhamagarira. Kristo Yesu umwami w'abami nawe araduhamagarira kenshi cyane
mwubahe, mugire iki, mukundane, mukore ibintu nk'ivyo nyene Imana irabidusaba kubikora. Rero baca bavuga ati reka rero twiyumvire ukungene twobikora. Naragiriwe ibakwe rero byo gushobora kuba expose mu nyigisho nk'izi. Igihe ntangura gukora zino exercice nukuri narapfuye kweri. Narapfuye vya bindi ndi muhira numva umenga ndiko ndajugumira. Havuga none ko je nakijijwe mo nkumva umenga ndiko ndameruka. Kuko bakubwira bati utegerezwa gutora weakness canke defo office ya karakteri. Uteza kwiyumvira uyitore usenge ubaze umwubakanye canke umugenzi canke umuntu wizeye akubwira ko atakantu ka defo ya karakteri kuri wewe woshobora gukorera ko kugira ngo uhinduke. Hama rero jewe rero nasanze ico gihe defo nagiye gutora yari yo kutumviriza. Nubu turaza kuhagera ikibazo cyo kumviriza, ikibazo kigoye cyane. Kenshi simbaza ibibazo, kenshi nkunda kugira ama conclusion, kenshi iyo abantu bakora bavuga ndabaciramo gose, kenshi usanga conversation yose nayishize kuri jewe. Kandi ivyo rero Madame amaze kubimbwira kenshi cyane, yaranabimbwira kenshi cyane, akambwira ati wowe ikibazo cyawe wewe ndakumviriza, je ntanguye ukashitangura kuvuga base nyumviriza base numbaza ikibazo sivyo. Ugasanga n'abana tuvukana c'est la même chose, ugasanga n'abana n'abavyeyi bambwira ivyo, ugasanga n'abagenzi banje bo hafi nivyo bambwira. Nkiyumvira none ko jewe nkijijwe bagoma bambwira ukamenga ndiko ndatera ingorane abantu ni kubera iki? None wa musi Imana inzana agakiza sinaca mpinduka ubwo nyene kubera ko Imana utaciye ubihindura nyene bihinduke nyene. Hama bikanatera n'ingorane muri mariage kubera kutumviriza uwo mubakanye. Rimwe na rimwe no mu kazi bigatera ingorane wo kutumviriza aho mukorana. Rimwe na rimwe bigatera ingorane no mu bagenzi wo kutumviriza abagenzi. Ariko rero baca barambwira ati wowe ikibazo ufise suko tumviriza. Kutumviriza ni iki? Ni kimenyetso c'ikintu dukwiye kuraba. Ncasanga ingorane mfise n'ubwibone, nuzuye ubwibone, je ndabizi vyose. Donc ubajije ikibazo cy'umwanya nca nakwishura. Iyo abantu bariko baravuga nca ndabasigurira ngene bimeze. Gisanga rero mu bisanzwe n'ubwibone bunyuzuyemwo ariko bugaragara mu kutumviriza abandi. Baca barambwira ati rero ikintu cyo gukora no kuvugana ku bwibone. Baca bavuga ati none ko wamenye ko ufise ubwibone ni giki ukeneye? Nkeneye humilité, guca bugufi. Ni gute rero twofashanya kugira ngo ico cyo guca bugufi tukigufashe? Yesu agikize ukire uce bugufi. Hama rero jevyo nagize narafashe umwanya ba ugurija mu Imana. Kristo Yesu I'm a follower of Christ. Navuga mega Yesu yari umuntu yumviriza cyangwa muratumviriza. Cyasanga mu vyanditswe vyera Yesu n'umuntu yumviriza cyane. Abaza n'ibibazo vyiza cyane. Mwibuke nawe yakije avuga ati ushaka ndagukorera iki? Sivyo? Kandi Yesu yari Imana nyene n'ubushobozi, yari ku bikaca biba, ariko yaravugana n'abantu ushaka ndagukorera iki? Cyagihe bagenda conversation na wa Samariya kazi nge bavugana bari kwiki kwiriba. Muze murabe ijya conversation muzobona ko Yesu yari umuntu yumviriza kabisa. Yaravuga akamubaza ikibazo atuvuza ukuri, warabona yuko ari umuntu ariko arayaga nk'umuntu yariko arabumviriza ari kure. Yaravuga ati bari abantu koko bariko barayaga.
dufate nk'ubu iyo bari nko mu nama kanaka yakuvuga ati bajya abantu kweri bariko barayaga neza. Rero ndavuga ati none Yesu ukumviriza kuyiwe kumugaragaza gute? Yesu ari ndabona patience, ndabona urukundo gushaka kumviriza abandi, ndabona ubugwaneza kindness yo gushaka kumviriza abandi. Ndavuga none jewe nk'umufollower wa Christ, nk'ukurikira umwami Yesu, ni gute nanje noshushanywa nayo muri ivyo? Ko na humility Pawulo abinsanzwe igaratiya kubikora. Ni gute rero? Ndatahura neza yuko nkeneye kuvyiga. Ndarondera amaverse yo muri Bibiliya. Mbega umuntu yumviriza n'umuntu akundana, sivyo nyene? Love one another. Mbega Imana iradusaba gukundana? Ego cyane. Umuntu yumviriza n'umuntu yitaho abandi. Abi Filipi 2:4 turabibona. N'umuntu akundana, kumviriza ni vyiza. Hama rero ingene rero twabikora ico gihe baca bakubwira bati sinzi la semaine prochaine tuzokora exercice twese hamwe, umwe wese ingene twobikora, sivyo? Hama baca bagusaba ati mu gukura no mu gukira ico kintu nurondere nk'akaroro nk'igitabo canke nko kuri YouTube canke nk'umukozi w'Imana yigisha kuvyerekeye kumviriza, uvyige cyane. Aho ni mu mutwe rero. Hama cyavuga ati ntibeherera kuvyiga gusa, ahubwo unabikore. Je ngene nabikora rero kubera kutumviriza kwanje no mu gusenga sinumviriza kabisa. Narayibwira Imana nkayibwira maje nkaca ngenda, sivyo? Cantangura rero ubwa mbere narafata umwanya wo kumviriza ijambo ry'Imana, nkaca nkoresha nkumviriza nk'indirimbo ya gospel. Hama sinzi utumviriza harige n'indirimbo utayumva uyivugiramwo, sivyo? Ntuyumve n'indirimbo kayivugiramwo kabisa. Hama nkareka indirimbo nkayumviriza, nkumviriza amajambo yayo, nkumviriza amajambo yayo. Hama candiha n'umugambi canke intumbero yuko ndasoma ivyanditswe, ndabimemoriza, ndanabivuga, bimpamagarira kuba umuntu yumviriza. Mu migani barabivuga kumviriza ingene ari ibintu byiza et tout consort. Hama rero ndafata n'ingingo yuko imisi yose kwa gatanu vendredi nzofata iminota 15 yo kumviriza Erika. No mu gihe mfise inyishu izopfira indani nyene, ifira indani. Rero narinzi yuko abantu bumviriza, abantu bari introvert, abantu batavuga amajambo menshi ari bo abantu bumviriza. Narinzi ko abantu ngo batumviriza ari abantu bavuga bari extrovert, abantu bavuga amajambo menshi. Ako nasanze atari ivyo. Iyo uri kuriga kumviriza, waba uri introvert cyangwa extrovert, nukuri ntivyoroshe. Kubera uko byagenda birakura, natahuye yuko kumviriza sukumureka Erika akavuga, hama ariko aravuga nkumvira ivyo nza kumwishura. Akavuga hama avuga ati ndiko ndiyumvira ivyo ndamwishura, sinamwumvirije, nanumye gusa hama aravuga, hama ndasohoye kuvuga, sivyo? Canahura yuko kumviriza nugu sympathize, nuku empathize, nukuja mu kibanza c'uwo muntu ariko aravuga. Nk'akarorero Erika ariko arambwira ati sheri urazi nariko natambuganye muri ville, baca hacaza umuntu ahakwa kungonga ati yo nivyo byagenze gute? Wari hehe? Kashambwira ati nari hajya ndiko ndakata. Ati byagenze gute? Ushobora ngene byagenze muri nko mu nama ukumviriza umuntu ivyo ariko aravuga kabiri ivyo uvuga nyene. Sheri nariko ndatambuka hajya rero adiga sheri imiduga hariya bagenda nawe bajya abantu, sivyo? Sinzi ko muvyumva, sivyo? Nukuri nanumye, sivyo? Nanumye yavuze 15 minutes ndanuma,
ariko yambwiye ati unaciye hajya hajya bajya abantu batwara ntudusubire no kuhaca hajya abantu batwara nabi. Narinzi rero ngo niko kumviriza rero uko iminsi yagenda nukuri umunsi umwe haciye igihe ndanumva Eric arambwiye ngo sheri ngo n'umunsi wanyumvirije uwo munsi kabene data narapfuye kwenda numvise yuko mvuye kwenda avuga ati mana urakoze none narahindutse oya nubu ndashaka ikibazo cyo kutumviriza ariko biratandukanye. Kera umbwiye ngo sinumviriza naca ni defanda, ariko ubu ndazi ko iyo defo ndayifise. Iyo turi ahantu turi kumwe n'abantu ugasanga navuze amajambo menshi, hari ukuntu Erika abikora nyene hagati yacu, nkabamenya mbwiye ati yewe abantu bararushe sivyo. Hama sinshidefanda camvuga ati I know ndi umuntu atumviriza kandi mu rugendo rwo guhinduka, kandi ndazi ko igihe kimwe nzo umuntu yumviriza. Rero ikintu cy'Imana iduhamagarira kuba abantu bahinduka. Reka Erika nawe adusangize ivyiwe, hama tubandanya turangiza. Arakoze. Hano abari hafi yanje bambwiye ngo aranshese ariko niko kuri. Hanyuma nuko atongeye ko nuko yaragize intambwe cyane ikomeye kuva ico gihe kugeza hageze. Donc ngira ico ashatse kuvuga nuko ntibica bihera uwo mwanya nyene, ariko birafata igihe. Iciza nuko mugira amahoro muri urwo rugendo, hanyuma n'abari impande zawe ntibabe bakibabazwa n'izo nyifato, kuko barabona ushaka guhinduka. Nk'abana nko mu ngo ababo bakashaka vyumva kurushaho. Iyo umuntu yakira ikosa akabyemera birorosha umutwaro, n'umuntu akihangana kugira ariko arahinduka. Rero no mushimira cyane kuko yaragize akigoro gakomeye, uca bugufu umuntu akabyemera, hama n'akazi yakoze muri urwo rugendo kugeza ubu nukuri aho bigeze birashimishije. Ariko murabizi urugendo rwo gusa na Yesu tuzorinda dupfa tukirurimo, ntizo kugira turuheza. Bari intango gusa, ariko turabandanya kugeza kuko nibihera ico kirahera akazi kindi nuko murakoze. Jewe ico shaka kubasangiza ko ni si novuga ngo notomora neza impamvu, ariko tumaze kubakana mu rugo ubu tumaze imyaka itari myinshi cyane, imyaka 8 tubana. Hanyuma muri iyo myaka yo kubana ngira nk'umwaka wa mbere gutyo narabonye caractère yanje ntakunze cyane kuntu yari imeze. Mu ntango sije navyiboneye, nico gituma ari vyiza kumviza umuntu mwana mu rugo ko nta muntu akumenya kurusha umuntu mwana mu nzu, ntibikunda. Ku kazi urashobora kwigirisha muri korale, mumaranye imyaka myinshi barashaka kukumenya, ariko ahantu hari abantu bazi kumaska kaguma hoze cyane ukavuga mbega intore, ariko usanga aho wiherereye abantu bo kumigwa. Donc mu rugo niho hantu honyene hagoye vraiment. Wogerageza imyaka 5, 3, ariko 10, 15 ntibikunda, ntibishoboka. Rero biragoye birajyana, ariko kumviriza umuntu mwana mu rugo niho soko yonyene ushobora kuronka ukuri. Iyo mwana atacomupfa, yatakwanka atagushakira inabi, niwe umuntu ashaka kubwiza ukuri canke umwana, uko bo barakubona barakubuza. Hanyuma mu kubana iyo mezi ya mbere yo mwaka wa mbere hari ukuntu nisanze ukuntu ambwira commentaire ngirira, asanga ndi umuntu ntagaragaza umunezero n'ingoga. Umunezero siko ndavuga kutwenga cyane, kutigera ubabara, kutigera urira, kuko navyo nagiye kwiga ko atari wo munezero. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo munezerwe imisi yose, ntibidusavye ngo muryoherwe imisi yose. Kunezerwa no kuryoherwa ntibisi. Imana idusaba kunezerwa, ariko kuryoherwa biri ephémère. Kuryoherwa ni bampaye cadeau ndanezerewe, ariko nibisigura ko saa 8 nza kuba nkinezerewe. Barashaka kuma cadeau mukanya bashwanira tukadushwana. No kuvuga kuryoherwa ntibigumaho, ni ibintu biri émotionnel, ariko umunezero ni eta y'umutima, nico Imana idusaba. Byagaragarira he? Navuze ngo sishaka kuvuga neza aho byavuye, birashaka kuva muri personnalité, amaraso y'umuntu kunateye, bikava muri environnement bakuriyemwo, ngene abakukujije bakureze,
bikava n'ibibazo by'ubuzima bwiwe urahura navyo. Je nabibona cyane nari umuntu nkunda kwiyumvira cyane ko sanzwe muri make abanzi babatwenga mugabo uko usanzwe meze simvuga cyane mugubu birancanga sindabizi neza ko ariko bimeze. Anyway, ndumuntu naba umwanya munini mpoze rero guhora nkasanga ndiko ndiga amasolution cyane nk'ibintu mbona bigoye abantu bari impande yanje ndiko gerageza kwitorera inyishu cyane, ugasanga umwanya wose ari n'ukuntu mba ndi serious mu maso, ugasanga ndiko ndiyumvira cyane rero ugasanga ivyo bintu birantwara umunezero vuba. Rero bigaragarira hehe? Bigaragara kuba negative. Donc ari umugambi mushasha wadutse utangura kwiyumvira ngene uzopfa imbere yo kugerageza, utangura kwiyumvira ngene ivyo bintu bizokwanka imbere yo kubigerageza utaranabipanga. Urategura ikintu ukavuga ati ikintu amashance menshi niko kicanka, ariko ugasanga ndacanka kubera ubwoba imbere ko ndanagipanga canke ndakigerageza. Ivyo rero umuntu mubana hari abantu bimubangamira, nicaca ni yari umuntu akunda kugerageza ibintu bishasha, afise ama innovation umuryango wose wifuza gutera imbere, donc ama risque ibintu byose ufise ingene ubibona. Ukuta novyita kudashima mu nzira z'uko n'igihe wateye imbere, n'igihe Imana yaguhaye ico wasavye ntibigera ubibona, kubera imisi yose abari oya hamwe naho no ikintu cyose wama ubwoba aribwo buzi imbere gushima no kubona ko ico wasavye wakigeze ko canke hari intambwe wateye mu buzima. Ivyo rero bica bigaruka ubwoba ntibwera buvaho, ubwoba nibwo butuma tudashima, ubwoba nibwo butuma twamaturi abantu babona ibibi gusa n'igihe ivyiza vyabaye. Ivyo rero biraza bikafekta n'ingene mu bana, uwo mu bana aragira icagerageza ukambwira ati oya rindira ntawe uzi ko bizokunda, kandi ivyo niko uragira urabizi neza. Donc umuntu yamabwiga uko haragera ahantu yumva atacizeye ivyo umubwira muri rusanga, kumva ashaka ikintu kimuryoheye agomba kugerageza acarondera undi muntu aja kubwira, kubera arabizi wawe ko atakigenda, nta encouragement nta kintu na kimwe. Rero ivyo ni ibintu bitatu muri make novuga byaranze ubwo rugendo, bituma akabimbwira hama mu nyuma nafashe umwanya ndavuga ati ico kintu n'ikibazo, kuko umuntu ameze uko atagira umwanya wo kugira umunezero, ibibazo vyo kwisi n'upfu bimaze. Hanyuma je sindi Imana kugira ngo nkemure ibibazo by'abantu bose mpuye nabo mu buzima bwanje, kuko ivyo meje kuvuga cogere n'ikibazo je fisi nkeneye gukemura. Rero ivyo bituma haza guca bugufi no kumenya ikibanza c'Imana n'ikibanza c'umuntu nka wewe, aho ugeza ni hehe, aho utageza ni hehe. Rero byasavye iki nkiri ngaho nyene ndifashisha amajambo y'Imana yatumye menya izo nyifato zanje ko atari nziza. Hariho mu Filipi 4:6 hatubuza kwiganyira, ariko hatuhamagarira kubwira Imana ibintu babituremereye. Muravyumva ko muri ubwo bwoba bwanje iryo jambo ntaryo nashira mu buzima bw'iwanje, yari kwiyumvira ni gute no bikemura, ni gute no bigenza, kimbe kikava hazi ikindi, kubera personality yanje ariko iteye inezerwa no kuguma yakira ibintu bimeze nk'uko. Donc turatandukanye, bari umuntu ari positive cyane, ibintu byose ni twagiye bikitansa ntakirekura, nuko murumva ko twari tubara abantu batandukanye cyane. Murumva iryo jambo ry'Imana ryaramfata muri Timoteyo 2:7 nibatswa havuga ubwoba ko zafite impemu y'ubwoba, ariko Imana duhaye impemu yo gushira amanga. Ubwo bwoba bugumaho, amahera mbega ayabonetse mbe niyabura, uyu mugambi mbe niwa murabibona nta kintu umengo uraboshwa amaboko mu vy'ukuri, amaguru n'amaboko. Uwo muntu nta kintu azoteza imbere yundi kuko aguma yiganyira ivyo Imana ikora, nta na kimubona uko ahereye mu mwaka wa mbere nyuma y'imyaka 5 umuntu menga maracari hahandi, ucyo bikakuza kuba epanui mu buryo bw'impemu no mu buzima bw'umuryango n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma nasabwe iki babitubwiye no kubimenya kwanza. Bwa mbere no kumenya ko mu rugendo rwanje na Kristo hari ahantu nkeneye kugera kabisa, hari ikibazo ngifise. Byasabye kubimenya, ndabimenya, maze kubimenya haza kwemera ya ego, kuko ndashaka kubimenya nkaguma ngwana n'ubimbwira, je kaguma ngwana na jewe nyene, kuko kwerekana intege nke birababaza. Nta n'umwe ashaka kwerekana intege nke, twese mu karemere y'umuntu nituma twerekana ko tumeze neza, ko ingozi ziri perfect, baduhamagaye imbere ati mushingane n'ama tugororoke neza, ariko twese tuba tubizi ko urugo n'urugendo. Kwemera gutsindwa, hama harimo no kwihana muri urwo rugendo. Mu kwemera harimo bujya kwihana, kwemera ati Mana sindaho ngomba kuba, ariko nditeguye kuja mu utanga urugendo rwo guhinduka ni ya ego. Uca bugufi, uca bugufi wemeye ko ufise ahantu utaragera. Ivyo rero bizana iki mu nyuma? Bizana kugirira imbabazi abandi.
ubonye uwundi byananiye ntuba ugitwenga, ubonye uwundi byagoye ntuba ukimucira urubanza, kuko nawe urazi ukuntu byakugoye kugira ugera aho ugeze. Ntuba ukibamura kumubwira ngo mbewewe igihe cyose ugira ukuca wibuka nawe ukuntu byakugoye, ukaca umuntu ugira imbabazi nyinshi, uraharira vuba kubera wibuka intege nke z'umuntu ko zibaho, kuko nawe urazifise, hama bikagutuma gukorera abandi cyane. Rero icyo nakoze mu byo nk'ibyo badusangije ndabishira mu buryo bune, byasabye gutahura nko nabivuze umunezero. Mbega Imana imbwiye ngo nezerwa, mwamwe munezerewe, munezerwa iminsi yose. Ko je ntara umuntu nguma ntwenga uretse ko bisigaye binshikira, je niko narinzi ko ari umunezero kuguma ntwenga nabuze umuntu cyangwa mbwira abantu itiyo Imana irakomeye yagiye mu ijuru. Siko twese tubizi ngo ujya muntu vraiment garakomeye, kujya muntu ngo afise ngo arizera Imana, ngo yarabuze mama wiwe ngo ntakitse ngo ntigeze arira, yabuze uwo bavukana ngo n'umugabo vraiment muri Yesu ngo ntarira, ngo abana ngo ntibigeze babaza ngo mama ari hehe, ngo uruma ndabwira ngo ari mu ijuru ari mu nanje nakuze nzi ko ariko kuba umuntu afise umunezero, bagushavuje ku kazi ucuga umuvuga ati Imana yahezagira, Yesu abaha umugisha. Birateba bigahinduka kuba indyarya. Abadamu turabishobora neza cyane mu isengero, abadamu Imana iguha umugisha, Imana iguhezagira, n'igihe uzi ko umuntu yakoreye ikintu wumva ushaka umutuka, umutima uriko uramutuka, ariko Imana iguha umugisha, narinzi ngo ni wo munezero. Ariko maze kuvyiga kumwe bayivuga, kusoma ibintu bikwigisha mu bwenge, kwegera abakozi b'Imana hasi ubwo bumenyi bwo kugufasha gutahura eske kubura umunezero niki, gusamba umuntu agira impemu yo gusambana biva kuki, akagufasha gutahura. Je rero nagiye gutahura yuko umunezero ni eta y'umutima. Umuntu yitwa Kay Warren n'umudamu wa Rick Warren yarasiguye mu majambo yiwe makenya, niyo nifashije, yasiguye ko ngo umunezero nukumenya neza ko Imana ariyo iganje canke itegeka ubuzima bwawe, kandi ugahitamwo kuyizera no mu gihe bigoye. Nukuvuga ndashobora kuba ndiko ndarizwa n'uwanje nabuze, ariko mfise umunezero. Ndashobora kugandara kandi ndi umuntu w'umunezero. Ndashobora kugira ubwoba bw'ikintu kinshikiye, ariko ndi umuntu w'umunezero. Kubera ivyo bintu vyose ni ibintu bifata ama emotion, kandi navyo bizohera. Nkakumwe twabonye ko kuryoherwa bihera, nari n'ama emotion n'amafaze ndimwo, ariko eta yanje mu kubura umuntu nkunda, ngiye kuryama ndavuga Mana agahinda karanyisha, ariko wowe uzokamara, ikihe kizogera aho numve shimye ko nabaye umuntu yambereye ingabire mu buzima, ariko muri kumwe. Ariko uyu mwanya ndagandaye Mana, ariko ni wowe vyizigiro vyanje. Muravyumva itandukaniro, turabitahura. Maze kubitahura cankora iki, cankora ibintu bine. Navuze icambere ko ari gutahura ico kingoye ni giki gisigura iki mu buzima. Kubera Paulo muri mu Baroma 12:2 aratubwira ngo muhinduke gose, ntimushange n'iki vy'iki gihe. Akaca avuga akarongo kuri B ku murongo wa 2, muhinduke mugize imitima misha mu Kirundi, ariko mu zindi ndimi bavuga ngo mind, muhinduke mu vyiyumviro. Ntidushobora guhinduka tutabanje gutahura igituma duhinduka, tutabanje gutahura aho duhindukira hariho. Hari abantu bakunda kuvuga kubera umuco wacu ngene uteye Kirundi twunda kumviriza cyane, ngo abantu ngo ntubabwira amateori, ngo amateori izo teori twaka zikora mu bwenge, zitakoze mu bwenge ntidushobora guhinduka. Rero maze gutahura mu mutwe icyo Imana ishaka ko nkacumva neza, naciye nkora iki, naciye nja mu jambo ry'Imana ndatahura Imana isabye kunezerwa, isabye iki, no bigenza gute. Amajambo y'Imana ico yamfashije, byafashije kumenya ngene nsenga, ndiko ndasaba umunezero nsenga gute, Imana ibivuga kwiki. Hanyuma mu kintu gikomeye cyane nize ku muntu twakoranye ico gihe, yegeze kubivuga ko urakenera umuntu muri urwo rugendo, muza muraganira ngene ko biragenda, aho vyakunaniriye, ico washoboye. Yaranyigishije ikintu gikomeye cyane, yavuze akarero ko kuvuga ngo ndindire ngo naja mu ishengero ngo ikintu ndacicarira canke ndagihagurukira. Umuntu twakoranye ico gihe n'umuntu akuze ari nko myaka 70 irenga, umumama. Yaranyigishije ko igihe cyose ngize ubwoba bw'ikintu canke mpagaritse umutima ku kintu, asengera aho nyene niko ameze. Ako kantu rakamwigiye ko n'ubu ndagerageza kugasubiramo. Ngize ubwoba bw'ikintu nkumva nta control ndagifise ko ntaco nzi nico gukora, aho nyene casenga. Kandi mpejeje mba mpejeje.
ni mana ndaguhaye ibi bintu, ivyo bintu biri mu bintu bituma mba umuntu w'amahoro, kwa kwiganyira n'ubwoba bigahera vuba. Gusenga, sengera ivyo natahuye mu ijambo ry'Imana bijanye na ca kibazo canje ndiko ndakorerako. Ica gatatu, ibikorwa bijanye no guhinduka kuba ca kintu Imana yampamagarira kuba. Muri ivyo kimwe mu byo nakora yari kwandika imisi yose ibintu bibiri canke kimwe shimira Imana mu buzima bwanje. Ivyo bintu bikora iki? Bituma ubuzima bwanje bugenda gahoro, nkatangura kubona ivyiza, ariko nigisha umutwe wanje kubona ivyiza. Kurya kuba ingeso mbi tukurana tuba twararonse umwanya wo kuziga no kuzana ivyiza naho transformation canke bya vyamwa vyamwemuye. Yarakunda gutanga analogie y'igiti. Igiti c'imicungwe ntibagishira mu kuzimu gaca kizana ivyamwa umunsi ukurikira, ariko kenshi dukura ariko tuvyibaza kumenga umuntu mubonye. Abantu kenshi iyo tubonye umuntu aje gukizwa tuzi ntahe yiwe mbi cane imbere akavuga Yesu ndamwakiriye, bukeye tugasanga afite icupa y'inzoga, tugashira tukoma induru ngo yamara ngo ntihanyejo ngo dutahure yuko guhinduka n'urugendo. Abo bantu ntitubaca intege, ahubwo tubafashe. Bagize ego mu rugendo ni rurerure bagenzi, ni rurerure. Kuvuga ivyo nshimira Imana vyatumye mpindura ivyiyumviro, hama bituma mbona na program mu buzima bwanje. Nkavuga Mana ndagushima ko uyu munsi abana bamaze imisi 3 bagwaye, ariko ndagushima Mana ko no munsi atamwana n'umwe agwaye, ukigendera ukavyuka ukaja mu kazi. Akantu gato ushobora kwibaza, gato gashoboka ukakimvirako, ntugasuzugure. Ibintu bibiri shimira Imana canke umuntu umwe yagiriye neza mu buzima nkamuhamagara nkamushimira. Nta mpamvu itegerezwa kubihari. Shobora kwibuka nkavuga nti hari umuntu yahora ampa lift niga muri secondaire kuri bisi hari kure, ahya muntu yaranyorohereje ubuzima, yarangiriye neza. Aca mvuga ati ndafise nimero ziwe, reka namutelefone, reka ndamwandikire message. Warakoze mu 2015 warampa lift ntafise amara ya bisi canke warankura kure ngiye kwishura ukamfasha, warakoze Imana iguhezagira. Ikintu cose gituma ndema kuba umuntu abona ivyiza nkagikora, muca mubibona ngene bica bisa ari mu byo namwe muriko muriyumvira nko gukorerako. Ivyo ni bikorwa bibiri numva novuga binyaruka. Ica kane ni kurondera uwo muntu rero tubikorana, nuko ni kuyaga nkamubwira aho vyanse aho vyakunze, kandi urondera umuntu apana umuntu aguma kwagaza aho urondera umuntu ari serious, umuntu agukarira bibaye ngombwa. Apana si nk'umwigisha ariko umuntu ushobora gutinya gatoya. Murabona urumva ugize uwo mubana ashaka kutabikurikirana, ariko kurondera umuntu nzi ko ari umuntu agushakira neza, akubwira ati oya wavuze ko saa 9 na minota 15 uzo buri kuri sport, none ko ndakubonye muri ville kubera saa 9 na 15 kuri muri ville kandi wategezwa kuri jardin uri kuriruka, bivanye n'ikintu wihaye cyo gukora. Rero soza nashaka gushima Imana ko ivyo bintu murumva ko ari ibintu bigoye, mbwa nko nabivuze ni intango sihereza. Hanyuma ivyo byose tubikora duhagaze kuki? Duhagaze ku Mana. Imana nidufasha, Imana nidushoboza. Hanyuma ivyo birazana inyungu nyinshi cyane mu muryango, birazana inyungu nyinshi cyane, ayo mahoro, kumva ko umuntu yizeye afise security hamwe nawe. Donc inyungu ni nyinshi cyane gose, sinozivuga ngo ndazimare, ariko ndashimira Imana cyane gose aho bigeze. Hama birankuraje, biramumwete wo kubandanya ngerageza n'ibindi byose. Murakoze. Arakoze cyane. Turarangije ikigo cy'uno munsi, ariko nashaka kuvuga ko uburero twatanze nubwo muri couple gose, ariko no mu ishengero n'umuryango turafashanya mu gukura muri canke biriya. Icyo nshaka kuvuga nuko yika muri uwo munezero hariyo igice kimwe cy'ubuzima bwacu ya atatahura tumva ningoga cyane ibyo twavugana, ugasanga bituma numva ntamerewe neza kubw'ivyo. Ariko kimwe mu byanyeretse ko asigaye ari umuntu afite umunezero kandi umuntu asigaye abona ibintu muri façon positive, nuko twarize gufata intambuko yo kwizera. Imwe ya mbere yari yo muri ibikorwa dukora bya Vessels of Hope, twashaka gukora ikintu kidusaba amariske, novuga ikintu manga birateye ubwoba ukuntu. Ku munsi ukurikira tuzurabira hamwe rero ukungene rero ibitwa bishira mu ngiro. Tuzokora ama exercice, abo bafite impapuro n'ikaramu mu bizana kugira ngo murafata amanoti, kuko
at the end of the day donc à la fin y'ibintu byose naha nyene Kristo ashaka kudushika wa mugambi wo kuva mu iremwa no kuduhamagara ko mu bwami bwiwe ashaka kutubaho rero turi abantu bahindutse bahinduwe nawe kandi guhinduka rero no kubona ibyo tudashoboye nkuko Erika yabivuze biduhamagarira kumva tutaye abantu baca imanza ahubwo abantu baraba abandi bakayifuriza guhinduka kuko nabo bariko barahinduka ariko iyo tugumye mu kumva yuko abana turi bitangaza tuguruka twe tuvuga ijambo rimwe ibintu bigakoreka tukagira iki usanga rero twabaye impumyi twahumijwe n'ikintu nk'ico ugasanga ahantu turi ni imanza n'ibiki kaba kajagari ariko twemerewe mpemu yera kaza kuduhindura turabishengero rishikamye rihinduka kandi abantu baturaba bakavuga bati koko bajya abantu n'aba Kristo nkuko byabaye byakozwe n'intumwa bavuze ngo bajya n'aba Kristo murakoze umwami Yesu abahezagira